gospel ifise ibibazo biri mu buryo bugera nko kuri butatu. Nk'ivyo bibazo ni ikibazo ca mbere abaririmbyi twebwe nyene ubwacu haracariho urukundo ruke mu baririmbyi. Urukundo ruke no kuvuga gute muririmbyi wese agomba ko ari wowe agaragara mugenzi wagerageje kugira ngo ariko arakora nta mushigikira ahubwo aramukunda kugira ngo amusubize hasi. Tukiri ku baririmbyi nyene uravuze yuko abaririmbyi ubwabo yuko badashigikirana mugabo ndiko ndibaza yuko muri uko gushigikirana nyene burya abaririmbyi bo baba bakora bikuye kugira ngo indirimbo zabo zisohoke. Kuko turiko turarabura urabona yuko umuziki utariko uramera neza nubwo tuvuga ati boshigikirana urabona yuko umuziki udaharukuye. Ikibazo c'umuziki gihari n'amafaranga k'umuziki n'amafaranga. Bakunzi bande Gospel TV turabaha ikaze twongera tubaramutsa mu kiganiro Impano Yanje. Ni Fabrice NDAYIKINGURUKIYE agiye kubashikiza kino kiganiro. Murahawe ikaze, ni kiganiro kigiye guha abaririmbyi umwanya wo gushobora kwerekana impano zabo. Rero uno munsi tukaba dufise umushitsi witeka uyo nawe suwundi dusanzwe tuko turamubona muri social media zitandukanye za gospel. Tukaba tumubona hano arashaka kutwibwira. Karibu cyane muri Gospel TV. Muarakoze ndabaramukije ndaramukije abakunzi bose bandiho gospel. Amazina yanje ya vrai abavyeyi banyise Fabiola nshimira Imana ariko hari indi zina benshi bazi kuri social media canke hatandukanye ni Fafapraise. Fafapraise. Twumvise Fafapraise tumva nde? Mwumvise Fafapraise wumva Fabiola nshimira Imana. Ni Fafapraise tumaze imisi twumva mu biganiro bidasanzwe. Amaze gusohora indirimbo ya mbere ya yiswe sinicuza, indirimbo ya kabiri nayo araza kuyitubwira ubwo sinoyivuga nawe arakuze arashaka kuyitubwira. Naho ihoze barayizi tu. Abazi bisi bayimbwira benshi bamaze bisi banyandikira bambwira ati indirimbo yawe turiko turayikunda. Uza gusanga hari abantu bayizi naho tababwiye ariko indirimbo ni YESU MUNEZERO WANJE. YESU MUNEZERO WANJE. Mbega Fafa imbere yuko umuziki wawe utangura ava vyakujemo gute kugira utangura umuziki? Gutangura umuziki kwanje narisanzwe kuva ndi mutoya nari muri chorale y'abana imwe bita Sunday School. Ariko ibigira bizi ko ari ibintu umuntu abamwe ntubuzi ivyo urimwo. Mfise abavyeyi bakijijwe nakuriye muri famille kijijwe. Ariko impano yanje nagiye kuyifatira ubuseriye neza na neza maze kwimenya ko ari impano yanje. Ego hari mu mwaka niga mu mwaka wa 4. Mu mwaka wa 4. Aho niho watangura umuziki neza na neza. Canke niga mu mwaka wa 4 aho ninjiye muri chorale. Sunday School. Sunday School umva ko nayibayeho fa nkiri mu wa mbere. Ariko aho niga mu mwaka wa 4 niho ninjiye muri chorale. Rero ariko ivyo kuririmba nko kubikora nkuko ari impano kugira ngo nandike indirimbo ni en 2012. Nanditse indirimbo ariko nagenda bisigura atandukanye izo ndirimbo nanditse ico gihe hari izo ntagifise kugeza uyu munsi. Indirimbo ndiko ndashira ahabona ni indirimbo na yambere ni sinicuza wayivuze. Yego. Indirimbo sinicuza nayanditse nayishize ahabona haheze nk'amezi 5 ndayanditse. Ariko ava yaho narifise izindi ndirimbo zimaze imyaka kandi itari mike. Bugera uyu munsi sindazishira hanze. N'indirimbo YESU MUNEZERO WANJE nayine nayanditse muri Fevrier. Maze imisi ndabisigura ahantu hatandukanye. Je sinandika indirimbo sinicara ngo nandike. Indirimbo ziza ndi muri presence y'Imana mu gihe mba ndiko ndasenga mu gihe mba ndiko ndasoma ijambo. Kandi ntiziza ngo nuko iryo jambo ndarisomye ngo hacaza indirimbo. Bana etamba ndi mu mwanya wo gusenga. Ariko imbere yuko tuja mu kungene wandika indirimbo canke ukungene ushobora kumanage indirimbo zawe ukazisohora ukazishira ahagaragara kubera iki wahisemo gospel utahisemo profile? Gospel kugira ndayihitemwo d'abord nabwiye ko nakwiye umuryango kijijwe ariko ntabizi ko nabijamo kudukurikira abavyeyi. Ariko après ça nagiye ndonka ubuhanuzi bw'abakozi b'Imana batandukanye bambwira
vyakazoza bajya ngira ngo ni bamwe twita abantu hariho abantu bafite impano zo kubona ibintu vyakazoza abahanuzi tubita abahanuzi canke abaprofete ngira abaprofete rero barabimbwira muri ico gihe babimbwira je wamenga uri kurambwira nk'igishinwa mu bisanzwe ga nigoro rimi numva ntavyo numva kuko nambwira kuzokwandika indirimbo kuzoririmbira abantu benshi je ntavyo numva ivyo bintu ntavyo wumva ico gihe ndibuka ko je nsubiye inyuma gato je mvuka ruguru mu Kimwaro rero ico naje kwiga ni Bujumbura 6e année primaire rero après cela agiye bambwira ivyo bintu nava barabimbwira ariko nyuma yaho batwigisha ibintu bijanye no kumenya ingabire rero bamaze kutubwira ati mu bisanzwe umuntu ariko uri muri ko hari ukaba utazi ko ari ingabire yawe uriko uratunganya ushaka ubireke genda usenge ukasanga ari ingabire yawe ugasanga atari ingabire yawe canke ugumeyo mu gubandanya usenga ugira umenye ingabire yawe rero je nagiye gusenga ndabisengera après naramenye ko ari ingabire yanje maze kumenya ko ari ingabire yanje natanguye kuba mu migwi ahantu biga kuririmba bono ndacabirondeza ariko ntavyo ndamenya mugabo nadazi ko ari ingabire yanje ariko mbandanya ndondera ariko uyu munsi ndiko ndandika indirimbo hari nizo nanditse kera n'ubu ndacabandanya nuko rero ndibaza nacisha ikibazo okay mugabo turiko turaraba uravuze yuko n'ubu cirondera kuvuga yuko nubwo uri kurasohora indirimbo nturamenya neza yuko ari impano yawe canke kwirondera si kwirondera ngo sindamenya ko ari ingabire yanjye kuririmba n'ingabire yanje ndabizi asa apana ano na 9% asa 100% ndabizi ariko ivyo ncironderamwo kuvuga ngo ndacarondera kumenya kuririmba ko nta muntu agera hano avuga ngo ndabizi naho twobaza n'abariye abantu badukuriye ba David ba Apotre Apollinaire baracwise ivyo bakirondera kumenya rero jo ndacara umuntu muto cyane mugabo afise ahantu donc abona vision na cyane cyane nico umuntu aba yifuza ku amarondera buri munsi kugira ngo agire ahantu ashitse ariko Fafa ndumva afise ikibazo ngaha mu Burundi dufise ikibazo kimwe kandi kitugoye kuba kwaririmbyi ba gospel uri kuraraba n'umuziki wacu ngaha muri gospel nturi kuratera imbere cyane kuko usanga uri hasi cyane ni ikihe kibazo gihari ikibazo c'umuziki wa gospel bisanzwe abanyempano barahari kandi ni impano zirahari n'indirimbo mu Burundi ni nyinshi cyane ariko maze imisi ndakivuga henshi impano z'u Burundi ziracafise obstacle gospel ndavuga gospel ko je uwo mwanya turi muri carrière ya gospel gospel ifise ibibazo biri mu buryo bugera nko kuri butatu nk'ivyo bibazo ni cyambere abarinzi twebwe nyene ubwacu haracariho urukundo ruke mu baririmbyi urukundo ruke no kuvuga gute muririmbyi wese agomba ko ari wowe agaragara mugenzi wagerageje kugira ngo ariko arakora nta mushigikira ahubwo aramukunda kugira ngo amusubize hasi tukiri ku baririmbyi nyene uravuze yuko abaririmbyi ubwabo yuko badashigikirana mugabo ndiko ndibaza yuko muri uko gushigikirana nyene burya abaririmbyi bo baba bakora bikuye kugira ngo indirimbo zabo zisohoke kuko turiko turaraba urabona yuko umuziki utariko uramera neza nubwo tuvuga ati boshigikirana urana uko umuziki udahari ukwiye ikibazo c'umuziki gihari n'amafaranga k'umuziki n'amafaranga rero abaririmbyi baha mu Burundi barabuze uburyo rero numva nosaba abantu bafise ico baterera abaririmbyi basohora indirimbo ko benshi uyu munsi ikindi kibazo kindi umva abaririmbyi abona ko afise impano akumva amahera makeya rose yocija mu gastudio nyene akarama kamahera makeya dukeneye umuziki ufise karite rero kugira umuziki ugire karite n'amafaranga ico ni ikibazo ca mbere c'intambamyi y'umuziki rero ikindi umuririmbyi comme solution nobona maze kubona ko ata amafaranga urabona kugira usohora ibintu vyiza banza urindire utekane urose amafaranga ukora igikorwa ciza ico nico kibazo ni nyamukuru ikindi kibazo c'umuziki abarundi ubwacu ntituriko turashigikira impano sinzi ko ari kutabimenya sinzi ko ari negligence surtout abakristo twari oya tukiri ngaho nyene mu bisanzwe aba
sinzi yuko novuga ati kote zose haba mu bapasteri canke haba mu bakristo uca usanga umenga umuziki nta gaciro bawuha mugabo ugiye kuraba mu maeglise ugasanga bariko baraziririmba baranezerwa barumva yuko indirimbo zibashikanya ahandi hantu mugabo ka gaciro umenga ntibaragatahura neza none ico kintu rero kirakeneye ko babimenya bakabitahura umva baziga indirimbo mu maeglise ziraririmbwa kandi umva kujya kuntu bazivuza hari amizisien nk'abaproducteur par exemple bafise creativité zabo ngo bari abarinzi bo mu maeglise hari abantu badafise creativité zibijanye na studio mugabo barazumviriza bakazumviriza ku bazikoze originale ugasanga ziriko zirafasha mu mashengero mugabo barumvirije bibajije ku bazikoze rero gute none ko batiyumvira ati mbega izi ndirimbo zidufasha source yazo bega vyo bigenda gute ikintu ca mbere bari akwiye no kumenya nuko izi ndirimbo kuzishigikira même si bataratahura gushiramwo amafaranga kuzishigikira bagahimiriza ko abantu bokurikirana izo ndirimbo biraryoshe kuko ufise abantu ko bariko baragushigikira atari amafaranga mugabo kona kubikorwa babikurikirana bakunzi bande Gospel TV turongeye kubaha akazi mwumvise umushitsi Fafapraise byari karavuga ubwo muramaze kubona indirimbo zikeneye urashaka uzisanga muri YouTube wandike Fafapraise ubwo urashaka kubona indirimbo ziwe indirimbo ziko zirafasha imitima y'abantu indirimbo ya mbere arimbye ni sinicuza iya kabiri ni Yesu Munezero Wanje bakunzi bande Gospel TV ariko hari ikintu abakunzi bande Gospel bifuza kumenya kuri wewe watanguye gute umuziki juste kare nigeze kugasubiramo ariko umenga ntikari gafashe neza ukuntu kuko wambwiye yuko intango ya mbere yuko wari watanguye muri korale ariko ndakeneye kumenya exactement umuziki wawe watanguye mu mwaka uyuhe kugeza none munsi donc professionnel mbere kujanye n'indirimbo ya mbere ni sinicuza nayishize ahabona mu mwaka weze wa 2023 hari tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu hama indirimbo nayo Yesu Munezero Wanje yahabona le premier mai n'umwaka nyene ndumva ibintu ntibigiye koroha mago ndibaza hariho n'izindi ndirimbo ugiye gusohora indirimbo zirahari hari indirimbo nyuma y'iyi ndirimbo hari indirimbo yindi ndiko ndakora vuba cyane nibabinyereka ko bikenewe bakanyereka ko ari sawa nzoca ndabaha iyindi ndirimbo yitwa bimurekurire murumva yuko indirimbo ziko ziraza zihuta urumva ko Fafapraise atagihamya ariko arakora bakunzi bande Gospel TV turabaha ikaze kandi aha anyi niho dusanzwe dukorera ubwo ne studio usanga muri Rohero de aho ushobora kuza hano tukakugirira neza ubwo hano tuhakora ibintu byinshi turashobora kugira live recording turashobora kukugira live video turashobora ukaza hano twagusohorera indirimbo washobora kuza hano twagukorera ifoto imeze neza montage ifoto yifashe bien kabisa uvuga ati jewe naragiye ahantu bankora agafoto keza abantu mugiye mugire mariage muze hano abantu mukeneye yuko tubaza kubagira mariage tukaba kamera byose turabikorana n'amafoto yose tukaza tukabigira neza ubwo ibintu bikagenda neza ubwo tuzaza kubahana nimero yacu kugira ngo muze kuduhamagara byoroshe tunabafashe tuje ku ndirimbo ya Fafapraise indirimbo yawe narayumvisemo amajambo akomeye narumvise Yesu Munezero Wanje nkihenze Yesu Mahoro Yanje donc harimo na message ikomeye cyane kugira wiyumvire mu majambo nihe donc nihe capacity yakuje kugira ngo umanaging ko ayo majambo ntazira abaririmbyi bose je bisanzwe simfata umwanya wo gutondeka amajambo canke melody canke iki vano n'ibihemba ndimo je mfata umwanya kenshi ndakunda gusenga rero siniyumvira ngo ngire nandike indirimbo yo mfashe umwanya wo gusenga hari gihe uwo mwanya haza indirimbo ifatiye no ku majambo banarasomye cyangwa iki bigafatana n'ibindi ubuzima busanzwe indirimbo kabira tumenyerera abaririmbyi benshi bafata ikaramu n'agakarne bakaja ahantu dufate bakaja nko ku musozi canke bakaja mu cumba bakandika indirimbo ubwo ijoro ryose bagahiga na melody bagahiga ibintu byose hama bakagira wewe ariko mbariye yuko muri ko gusora indirimbo kwawe ari ugufata ukaje ahantu ugasenga hama ibindi bikizana jewe simba ngiye gusenga ngo hazi indirimbo yego hari gihe ko gusenga n'ubuzima
rero hari igihe numva ko nshaka gusenga nkumva nyine nshaka gusenga uwo mwanya mfashe uwo mwanya wo gusenga hari igihe haza indirimbo melodi amajambo nkumva iyo ndirimbo imaze kuza nkumvira ikiramfasha nkaguma numva iguma igaruka muri iyo ndirimbo oye ndafata umwanya apre wo kuzoyandika kugira nyene kwinyandiko nazo n'ikindi kintu biroroshe wanditse kubika ibintu ariko sindayandika ngo amajambo sindayibagire cyangwa sinibagire melodi kuko deja banayihejeje. Yego ni indirimbo imaze imisi irikira iraca ku mantuze nka hashtag jo narayibonye ndiko ndayikurikirana ubwo ndakurikirana ndiko ndarayiraba kandi nuko ndiko numviza ni radio kandi nayumva ubwo n'indirimbo irikirafasha abantu imitima n'indirimbo irikirashika ahantu nyene irike kapta abantu vraiment n'amajambo aramusara aritushe sana donc nuyuhe novuga ati nakahe kabijya kabijya gashikana nyene ahantu umuntu akavuga ati je nukuri iyi ndirimbo numvise ije ari ya mbere nyene donc ukumva yuko ije ifasha umuntu mu mutima ukumva ko imuhinduriye ubuzima kuko hari abantu ngaho hanze baba bakeneye kuruhuka baba bakeneye kumva bukira uko hajye nubwo abaririmbyi musohora indirimbo washaka gusohora kwa gusohora guseko hari abantu sangira kiragirira neza ibakabakiza bivanye n'ingene wayiherekeje n'amasengesho we bigenda gute je indirimbo isanzwe je indirimbo bwanje naruje yaramfashije atanu muziki uraja mu itaraja no mu studio indirimbo je yaramfashije rero kugira uzone ko ikintu gishobora gufasha uwundi muntu banza wiciherereze kurayo ko nawe hari ikintu kiriko kiragufasha ukazobona ikintu nawe ataco nimba ari indirimbo nimba ari n'abakozi b'Imana batanga ijambo ry'Imana kumva uwo munsi ijambo ritari muri wewe ireke rero n'indirimbo kugira abandi bantu kugira wumve ko iyo ndirimbo izobafasha mbiza nawe kwirikira gufasha rero indirimbo Yesu Munezero wanje ava kenda nayitwara no muri studio indirimbo je yarafasha cyane kandi uyu munsi indirimbo irafasha hari amajambo ari mu ndirimbo ahanini ajyavuga ngo ni psalm canke zaburi cya 4 ku murongo w'8 avuga ngo nzokwama ndyama sinzire ataco nicura kuko uhoraho ari we wenyene umakuba amahoro rero amajambo arimwe mu ndirimbo Yesu rero niwe munezero mahoro agakiza ntandi kabonerwa ni muri Kristo Yesu. Yego bakunzi bandeho Gospel TV turabahaye kazi kandi mugende hajya ahantu hari ahantu mugende mugire share mugire subscribe mugire no to like twishi na commentaire turazikeneye kugira ngo tumenye byinshi uko muri mwama mudukurikirana kandi muduhora hafi ubwo munagize commentaire mukavuga ati ibintu bimeze gutya turashaka kwikosora canke inyimba hari ico musaba tukacongereza maze ibintu bikagenda neza cyane so kwa none cyane gose barabe bagikorere ko nuko Fafapraise je ndiko ndaraba umuziki w'u Burundi hari ikintu tukibuza si tukuri gospel kuko ndiko ndaraba abandi bumenga bayiko barazamuka ukuntu mu bronke muri zindirimbo z'Yesu menga harakanuvya kandi sinzi yuko bo bashigikiwe cyane kurusha gospel none ivyo bintu twobisigura gute twovuga yuko hari abaririmbyi ba gospel badashiramo ingufu cyane tuvuge yuko abandi bafise ingufu zidasanzwe bafise donc abisi barashigikirwa aba gospel ntibashigikirwa jewe nabivuze ingufu za gospel ziracakenewe ku mpande zose abaririmbyi ubwabo barakeneye ingufu zifatiye mu buryo n'ingufu zifatiye no ku nyandiko ikindi naco no kongera ko abaririmbyi barakeneye kwiga umunsi abaririmbyi mu Burundi bafise ikibazo kinini cyo gukunda kuba ku mapodium gusa bumvise ahantu hari inyigisho hari inyigisho zifasha ukamenya mbega nandika indirimbo gute mugabo ahantu hari inyigisho ku baririmbyi benshi bazi ko babizi tuzi ko tubizi kwiga tutakibikeneye kugira ngo ukore ikintu ciza uriga ndakeneye wagure umuziki wa gospel niki gikenewe gukorwa nihe hantu hari faiblesse nihe hantu kandi umuntu donc ahantu hari intege nke ahantu umuntu donc hantu umuntu abakeneye gushika musanzo niho hari intege nke niho hantu umuntu abakwiye gushiramo ingufu kugira aho hantu umuntu hashike aho hantu umutwo hashika gute kubaririmbyi ba gospel hamuco nyimba hari donc hariho nabandi bantu baba bakeneye yuko bashika kure ariko bikabananira nakahe kabijya umuntu abakwiye gukoresha
akabirya mu bisanzwe nabwiye impande zose inguvu z'impande zose kuvuga gospel irakeneye ibimesha makuru surtout vya gospel rero nimba hari amaradiyo chrétienne canke amateleviziyo chrétienne kuko ngaho iwanyu nkaho muri ndiho gospel rero gerageza impano aho ziri mu zirondere hama barimvye nabo ubwabo bagerageze bakora ibintu vyiza abamaze kubishobora hama kuri uwo afise impano ariko itararonka uburyo kugira ishobore kugira hishitse asenga imana hama no ku bandi bantu bafise uburyo bakabona impano ziri hafi yabo zikeneye gushigikirwa bashiremwo uburyo bwabo kugira ngo izo impano zishobore kugira aho zigeze rero mu Burundi impano zikeneye ibintu vyinshi mu bisaza zirakeneye aba journaliste zirakeneye aya media chrétienne nagerageze ashira inguvu muri ibintu bya gospel barimvye nabo ubwabo nibagerageze bamyibutonde ingorane fafa aho ziri uriko uravuga yuko aya ma TV online ko arondera izo mpano mugabo irifu kumenya yuko nabo bantu bafise impano bakwiye kwerekana impano zacu zishagaragara kugira ngo abo bantu babafata. Okay. Nakubwiye hari abatararonka uburyo ababuronse abamaze kuronka nabwo urumva usanga inguvu zidakwiye ahanini ni question y'uburyo ahanini gico mbona abaririmbyi bakwiye gukora kwari gukora ubwa mbere bagakora cyane ica kabiri naco tugasaba baba pasteur uko hajya impano nyinshi burya ziri mu rushengero kandi hajya abantu baririmbisha mu rushengero burya uri umukristo urumva ko umuntu ashoboye kuririmba kandi urumva nahageza ubwo rero abo bantu niba bakwiye d'abord kubafasha kubazana ahantu hagaragara neza kabisa umuntu akavuga ati uyu muririmbyi umwana wanje ashoboye iki inya jewe ndamufashije iki namwe muzombandaniriza aha mugabo ukerekana yuko n'urushengero yuko rumushigikiye bien sûr kuko twe turashobora kugira ikico dukoze kuri ubwo mukuru wo muririmbyi mugabo turakeneye n'ahasengero ko bagira ico bakoze iyumvire nk'akarorero nk'umuririmbyi nkawe nk'akarorero Fafapraise aho usengera sivyo usohoye indirimbo Yesu Munezero Wanje wewe ugiye kuraba n'abantu bagize sabone n'abantu bagize na commentaire mu musengana nta numwe arimo ivyo bico biharura gute baringo jewe baringo ubwo rero aho hantu urumva ni kuharaba neza duhamagara yuko indirimbo za gospel yuko n'aba Kristo d'abord bazikunda baziha agaciro nico kibazo kirahari kandi kirakomeye cyane mu Burundi ibintu surtout ibintu biri chrétienne umenga nta gaciro bifise ariko ibi bintu tufate vya profane iki kibazo sijyambere ndakibajije mu maze kibazo hatari hakeya rero abantu bagira profane nukuri barafise inguvu cyane n'abantu kandi babikurikira le public y'ivyo bintu nukuri ri sérieux et sérieuse ariko ibintu vy'Imana haba mu bakozi kuri bamba bari legend sinzi turakeneye ko uvuga butumwa riciye haba mu ijambo ry'Imana ha muri ibintu byo kuririmba rero hari gihe bibaza ko ibintu byo kuririmba ari ibintu nyene by'imicezo canke ari ibintu byo kwiryohera ariko si ibintu byo kwiryohera n'ibintu kuko novuga ko ivuga butumwa riciye mu ndirimbo rifasha abantu benshi n'ubarushe umuziki arawumviriza aciye muri uwo muziki hari no mu eglise hari abantu binjire kubera umuziki ko umuziki mwishengero utameze neza nta bakristo ronka umva ko bigoye none kubera ko ivyo bintu ari byo bintu bivuga bifavoriza ivuga butumwa umenga ahubwo sivyo bintu biza biri prioritaire mu ma eglise rero murumva ko kiri kibazo rero nabo bakristo nabo bantu turiko tubavuga public idakurikirana indirimbo z'abaririmbyi benshi bari mu mashengero rero bari bakwiye kubigiramwo uruhare runini n'abantu bari alatete y'amashengero nabo bakagira ico bakoze surtout bakanahimiriza n'abakristo kwitaho ibintu vya réseaux sociaux kuko uyu munsi hari novuga ko réseaux sociaux ari ico kintu kigezweho kugira ngo kigeze ubutumwa kure cyane rero uyu munsi nimba abantu batariko barabitahura batavyumva ko uyu munsi ushobora kwicara mu Burundi ukabwira ubutumwa umuntu ari Belgique ari Etats-Unis ari Canada ari Suisse ahantu henshi muco usanga izi impano z'u Burundi
zirafise limite kandi zirafise aho zishobora kurenga rero ingabire y'umuntu ashobora kugarukira mu rushengero kandi yari gushobora gushika ahantu kure bivanye nuko itariko irahabwa agaciro itariko irashikikirwa. Hari umuntu yambwiye ngo telefone y'ubu ngo asigaye ari novuga ati ari nka ordinateur canke ni ikintu gishikana kure ivuga butumwa ubundi ibi byose byari bikwiye gukora. Byari bikwiye gukora kugira ngo ivuga butumwa rishike kure. Fafapraise ingarutse gatoya ku ndirimbo yawe inyuma y'indirimbo yawe watubwiye yuko iyi ndirimbo imaze 2 semaines isohotse. Ngiye kuraba igeze kuri 1,8 nkihenze ka urumva yuko igeze kure nubwo atari kure cyane ariko turahamagarira n'abandi bantu batarashobora gufyonda sabone cyangwa subscribe donc babandanye bagushigikira kandi mpamagara n'abakunzi bandeho Gospel TV uyu muntu mu murabe ariko araza kabisa mu murabe uyu unya ni wagiye guteza imbere umuziki ndundi cyangwa umuziki mpimbazamana tukwitege. Imana izonshoboza ndavyizeye. Twitege yuko ugiye kudukorera ivyo abandi bananiwe gukora. Oya Paulo yavuze ati dishozwa byose na Kristo aduha inkomezi rero umuntu ari wenyene ntaho yoshika. Kristo aradushoboza dushiramo ingufu zacu Kristo dutera intambuko imwe Kristo agatera intambuko. Oya urazi ikintu kiryoshe ubundi nuko muri uno muziki ubundi benshi bazi yuko umuntu aricara akandika indirimbo agashira ngaho onya agacavuga ati reka ndindire Imana izobikora. Oya icyo ushobora uragikora tudashoboye naho ukagira Imana ikagushoboza ego nuko bakunzi bande Gospel TV uyu numwanya rero tugiye kubibutsa adresse aho mushaka kudukura kandi na bya bikorwa byacu twabwiye dusanzwe tubakora za mariage nziza cyane ukeneye kabisa mariage ifite qualité nziza cyane nyene ukeneye n'agafoto keza cyane indirimbo ikoze neza ifite qualité nziza ikintu cyose wipfuza cyose ugisanga muri Gospel TV natwe zo utazosabuja gusorera handi ndirimbo vraiment asanzoza kweli kandi ndabona kumenga muri panze neza ukuri ni studio nziza cyane vraiment karibu za live muhamara recording urukora zose uzozubwe tuzozigukorera twatu video twiza ubukeneye nyene amakava byose turabikora ubwo buri kintu cyose uzogisanga no muri Gospel TV nta kwidoga. Je ndabona ko menga nta kwidoga ndabibona go turiko turaheraheza Fafapraise ni giki wobwira abakunzi bande Gospel TV ndetse n'abarundi bose ku bakunzi b'umuziki ni giki bo kwitega ku muziki ndundi ni hehe hantu wewe wifuza yo ku muziki ugera? Umuziki w'Uburundi ndifuza ko ugera ku bantu benshi ugera kure cyane ukagera ku isi yose ko navuze ko umuziki ari ikintu gikundwa n'abantu rero dufashe iyo strategy tugaca tuprofita gukorera Imana biciye muri uwo muziki bizogenda neza ubutumwa buzogera kure dufashanyije n'abakozi b'Imana Imana yahaye amajambo ivyanditswe babicisha mu kubivuga abarinzi nabo babicisha mu muziki ego bizogera kure cyane cyo norangiriza ko sinogera ntashimiye uri karamfasha muri bino bikorwa hari wagize umutima by'ukuri nuba ahantu ngiye hose sinigera numva ko nogera nta atabanga wo muvuga n'abantu bakaba umugenzi wanje yitwa Cindy Marvine by'ukuri aranshigikira muri bino bikorwa byo no muziki wanje ni Cindy Marvine ego rero nawe mu baririmbyi bariko baraza nawe ariko araza n'umurundi kazi aho muri Etats-Unis d'Amerique twabanye muri chorale mu bikorwa by'Imana rero ndashima ukuntu ariko arabikora neza ariko arabifatanya no gukora ibikorwa vyiwe kumva nanje ko nozamuka akaba ariko arafasha nawe mu bantu bariko barazana gospel afite indirimbo nshasha vuba debut ariko arakora indirimbo nziza cyane kandi afite n'indirimbo avant yiyo yakoranye n'umuririmbyi Aline Gahongayire mu Rwanda abatare ikurikirana nayo bagiye ndazi iyo ndirimbo yo bafasha bagiye ku rubuga rwa Cindy Marvine rero ndamushimire ndazi iyi deba azoyumva ni byiza ko dushimira abantu bagihari kana ko tuzobashira
bashira ku mastati batagihari urira ngo jewe nakari yarakoze naka ngo nukuri ngo wakoze ibintu vyinshi ngo ni wigire atari karakumva ngo warakoze ubu watezwa mu gucumuha n'igitengo kavuga ati uri kurakora ibishimwa oya byukuri umuntu agukoreye neza ukwiye ni hataco wowe ufise cyo kumwo mwanya nziza kumushimira ego navyo biratera intege ko biratera intege ni vyiza kukomarika ku muntu agukora ikintu ciza nuko ni ikiganiro impano yanje ubwo kizokwama gicaho burindwi kuri studio za Ndeo Gospel TV ubwo umuntu wese afise impano arashobora kuza kuyigaragaza ubwo hano muri Ndeo Gospel TV nakanya twahaye abaririmbyi mpimbazamana kuza kwerekana indirimbo zabo cyangwa kuzigaragaza twe ntawe twimirira ubwo izo ndirimbo turaza tukazakira tukazumviriza hama ibintu bikagenda neza ibintu bikagenda bikaba amavuta kabisa nuko Imana ikaduhezagiriramwo ariko kandi tubibutse kandi yuko muri gukora izi ndirimbo ko kwakira abaririmbyi impimbazamana ufise na publicity turashaka kuyizana tukayigukorera kandi ibintu bikagenda neza cyane Fafapraise amasegonda 30 usezera abakunzi bacu abakunzi bandiho gospel ndabakunda cyane n'abakunzi ba Fafapraise haba ndabatumiriye ku rubuga rwanje wandika Fafapraise Facebook nta ndirimbo ziriko ariko ndacisha ko amakuru y'ibijanye na gospel cyane rero nubatumira gukurikirana page yanje na Instagram barantora ni Fafapraise imbuga zose ni Fafapraise akoze cyane nuko murakoze yari Fabrice ndayikengurukiye karashikiriza kino kiganiro unaniwe kumwita Fabrice tumwita Fafa urumva nyene ko amazina yari yahuye tubashimire kandi tunabaha nikaze mu kiganiro kizokurikira inyuma ya kamera hari uwitwa Shadia mu impundu kabi technique hari inyuma hari Matene Patient turabaye ikaze twongera tunabasezera ibiganiro birabandanya mwarahezagiwe cyane ciao